nari nabibabwiye yuko mu gice kigira kabiri ca kino kiganiro tuza kuba turi kumwe n'umuririmbyi Etienne Nkuru turi kumwe nawe ava kure mugabo turi kumwe na twagize amahirwe yo kumuronka reka tumwikaze aturamutse hanyuma tumenye byinshi kubijanye nawe hamwe n'urugendo ari muri kino gihugu. Amahoro neza. Meze neza. Yego turashima Imana. Yego ndashaka mubanze muramutse bariko baradukurikira hanyuma muratubwire mbega Etienne Nkuru ninde? Okay. Murakoze cyane reka ndabanze ndabifuriza umwaka mushasha 2025. Undi yitwa Etienne Nkuru nkuko yabivuze. Hama ndumuramyi cyangwa se ndumuririmbyi ahimbaza indirimbo z'Imana. Nico gikuba nkora. Yego. Etienne Nkuru yamaze imyaka myinshi mu Burundi hanyuma aza kwimukira no muri Canada. Tubwire mbega kuri urwo rugendo. Abantu benshi barakuzi mu Burundi mu mashinga atandukanye bakanakumenya muri Canada mu bikorwa bitandukanye no mu Yego. Yes, nakurenga mu Burundi piga primaire secondaire kaminuza hama mpejeje nshani mukira muri Canada 2016. Ubu rero nagarutse sanga ibintu byarahindutse. Njagaruka rero nanije rero bikorwa by'umuziki no gufasha imfubyi n'abafakazi. Yego. Reka ngaruke gato imbere yuko ugenda muri Canada abantu bakuze muri eglise ya ndabizi ko iko wacimana cyo gitanguye kera kiri hano. Yego nasengera muri Gezo des Âmes. Kabiga canke kumutakura. Nasengeye kumutakura ico gihe nasengera kumutakura. Hari yari bakumutakura. Yego. Ngira ngo ni naho watangura n'ibikorwa by'umuziki wo guhimbaza Imana. Natanguye kera muri Sunday school nkiri umupeti nakuze turimba mu gakorare k'abana. Nakuze papa wanje adutoza kuja mu kanisa na mama tukagenda muri church tugasenga tukagaruka. Mu nyuma papa aza kuba pasteur dukura muri iyo nzira nyene adutoza nyene ijambo ry'Imana. Hama turirimba nyene mu gakorari k'abana mugabo ntarabitahura cyane mu nyuma rero cyo gena she mfata umwanzuro wo kubatizwa ngaho kuri Tanganyika. Ndabatizwa mfata umwanzuro rero ntanga gukorera Imana rero mu buryo nyene buri mu buryo nyene bukomeye nyene buri. Hanyuma wagiye muri studio ryari indirimbo ya mbere mbega muri kino gihe Etienne Nkuru afite indirimbo zingana gute? Aho rero indirimbo ya mbere urazi rero mako gakora ari kabana hari indirimbo nigeze gukompoza nyene ahama ndayibahaye ngo yango subizayo ngo wapi n'ubu yo duhuye nabo bagenzi baca bambwira ati ya ndirimbo waduhimbira vre igadiri ti wapi kwe rero indirimbo ya mbere nayisohoye ngaha nyene inja muri studio hama nanti urumva ndayisohora sinayishira ku maradiyo ndayisohora so ndayikipinga ndayibika nyene. Hama ico gihe narimba mu ngwi wa like bita kohare. Nimukiye hariya rero niho natanguye nyine kariyeri solo yanjye nyine. Ingeze hariya mbona DJ nyine nasize wa mugwi umva kiragiye kiragoye mon frère. Hasi DJ nyine ndabatoke ni DJ nyine mugabo tivyo muzakorera Imana. Ndashaka gukorera Imana mu buryo bwanje. Rero nca ntangurira muri studio rero. Naciye nkora album yose n'uwayifashije ni Gentil Misigaro n'uwayifashije album yanje ya mbere ndanamushimira. Sinzo kubigenza. Yes n'uwafashije gukora album ya mbere. Hama duheje gukora album ya mbere duca dukora rero concert aho hari ku mwisho wa 2018 dukora concert
iyo concert nyene abantu barinje ku mafaranga y'amafaranga rero nico gihe twahise dutangira kino gikorwa rero ndimo no ngaha cyo gufasha imfuvyi n'abapfakazi reka turaza kwigaruka ko mu kanya ego tukiri ku ndirimbo uramaze no gukorana indirimbo n'abandi baririmbyi batari bakenshaka kumenya mbega niba ndi mumaze gukorana ndamaze gukorana n'uwitwa Aime Uwimana n'uwitwa Serge Yamuremye n'uwitwa BK muramuzi ngaha ya BK abo bose barazi ndamaze gukorana indirimbo nabo hama wari wambajiye n'indirimbo amaze gukora ni zinshi vraiment ndibaza ni hagati ya 15 gutya birumvikana ko umaze igihe kinini muri kino gikorwa ndashaka utubwire nko kuvyigwa umaze kwigira muri kino gikorwa iki gikorwa gusa n'umutima wo kwihangana kubera twebwe nk'ari dukorera mu isi y'umwijima hariya haragoye usanga haragoye harahenze usa kugira ngo ubone umuproducer n'ikibazo hama rero n'ikindi kibazo tugira twebwe bari hariya urungitse n'umuntu wonga gukorere ugasanga rero ari kwitonda cyane ugasanga rero indirimbo yawe indirimbo imwe zibiri ugasanga zifasha umwaka wose kubera udafise umuntu bigukurikiranira ngaho ugasanga biratugoye iyo niyo challenge tugira cyane kabisa hariya biratugora hari igihe tugenda muri studio umuntu wagufashe ntimuvuga ururimi rumwe waririmba indirimbo uririmbye ntavyumva akagira ibyo abikoze nuko nyene kugira ntavyumva ururimi tuvuga ntiyumva urabona mu producer mwiza ni wa wundi nyine akuvuga ati aha twakore gutya tugende gutya ariko iwe arakora gusa bisanzwe iyo challenge turayigira cyane gose rero tubonye opportunity yo kuza ngaho iwacu utegeza gukora kuko uba ukorana n'abantu bavyumva n'abantu muri muhemwe yego ndizera ko uzosubira inyuma ukoze n'inzindirimbo cyane gose sirovaga ndakoze kwe hanyuma turi kwa gatandatu ejo nyene mufise igiteramo ni naco catumye tunaguhamagara ni igiteramo mwakoze mu ntumbero yo gufasha turashaka kutubwire idonido kuri ico gikorwa yego murakoze ejo dufise igitaramo kizobera muri Gezo des Ames mu Nyakabiga Sachenda Nyakabiga ya mbere I think ikindi ico gitaramo rero twacise Thanksgiving concert no kuvuga ngo nugushima muri ico gihe cyo gushima rero bisaba ko tuvuga ati rero turakine mu gushima tuza gushima n'amaboko masa iyo ugiye gushimuza rituro rero rya tuzozana rero niyo gufasha imfuvyi n'abapfakazi urumva ni igikorwa twatanguye twari dusanzwe tugikora mugabo tugikorera hari dufasha abana b'imfuvyi ngaha mugabo abo bana ntabo twari tuzi kejo nahuye nabo ndishima numva nyene ndati ndishima vraiment niyo ntibari bose mugabo nahuye na bamwe turasangira bya bonane ngira ngo ku mafoto bariko barababona ego no kuvuga ngo iki gikorwa rero nakizanye ngaha rero dufashanye nawe nawe uri kuturaba dufashanye no kuvuga ngo muri duke fise tubafashe kandi rero ntibibaze ngo wara amafaranga ngo nazanye ngo mfise kubafasha oya ni mwebwe okay ariko dushaka kwibaza ati yaje amafaranga oya ni wewe nanje muri duke dufise kabaha opportunity nabo ko bagira ico bakoze muri duke dufise reka dufashe imfuvyi n'abapfakazi kandi buri ijambo ry'Imana niryo rivuga neza gufasha n'umugisha kandi deni nyakuri nifashe imfuvyi n'abapfakazi amen tubwire nyine umutima mbega wiyumvise kuko si bose bakora ico gikorwa wewe byaje gute wumvise gute woja muri ico gikorwa urakoze hanyuma mbega umuryango uragushigikiye yes urakoze cyane hama ingene byagenze nari sanzwe mfise uwo mutima ariko ntabona inzira nokuri to be honest ntabona inzira yo kubikoramo hama nyimukiye hariya
ndaba ubuzima tubayemo hariya fata n'ubuzima rero nabayemo ngaha mu Burundi mbona biratandukanye hama icyo mfata rero ndabisengera bifatira umwanya munini n'abantu benshi barambwira ati urafise umutima ufasha n'abapasiteri bakaza bakanganiriza mfata umwanya munini ndabisengera mu nyuma mbisengera rero niho nabona ishurirwa ryo gufasha urabona hariya naraba ukuntu abantu bajya bagasigaza bakamena waraba amafrigo ukabona amata aruzuye ukabona indya ziruzuye muri frigo ariko kibuga ko hari abandi nasize inyuma bakeneye kurya bakeneye kubaho ibyo rero umutima singira amahoro na madame mpora mubwira nkamutwenza ati buriya muzamuteka tujye ariko ibintu byo kurya hama mu kamena sibyo ngaje sindabikunda barabizi mu rugo barabizi ati murye muga ibintu byo kumena toya rero ndabitangura gutyo ico gihe nari ntararongora mpeje kurongora madame rero acaza ebana nawe abishigikiye cyangwa tumva nkubwire iki gikorwa dukwiriye kugikora gushika tuvuye ngaha kwisi madame aranshigikira famille yanje umuryango wanje uranshigikira itorero nsengeramwo ndanabashimira cyane barakoze inshuti n'abagenzi baranshigikira nukuri aho bari mwese itorero madame famille inshuti n'abagenzi mwese ndabashimiye nukuri barashikiye cyane ngira ngo ufise n'abana bari kubakura bibona ufise abana baracari bato ni babiri abana babiri b'abahungu umwe afise imyaka 3 n'igice undi umwaka n'igice biraryoshe gukura muri famille ubona ibintu bimeze neza hama nabona nabazanye gusa ikintu cyagoranye nyine bari mu Rwanda nazanye n'umuryango wose kubikora twese yego birumvikana bon ntitwa kurekura utaturirimbya kandirimbo agapande gatonya ko ndirimbo yawe reka ndirimbo ngiyi indirimbo ari indirimbo zifasha cyane ivuga ngo ubabaye senga Imana irakumva we urushuremerewe Imana irakumva ntitaye ku by'abantu bakuvugaho yitaye ku migambi igufitiye ubabaye senga Imana irakumva we urushuremerewe Imana irakumva ntitaye ku by'abantu bakuvugaho yitaye ku migambi igufitiye senga 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 nibwo uzatsinda senga 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 nibwo uzanesha amen ubutumwa bwisiguye burisiguye nta n'uwavuga ngo isiguye iki isiguye ibyo nyine Etienne Nkuru ndagushimire kuba waciye muri kino kiganiro yego murakoze cyane nanjye ndabashimiye cyane ndayikurikirana kandi ndabashimiye nshimiye abayobozi nawe ndagushimiye iyi televiziyo nziza televiziyo nziza kandi muhora mudutera intege turabakurikirana cyane rwose merci beaucoup reka usubire twibutse mbega ejo ni saa 9 ni Guérison des âmes Guérison des âmes saa 9 tuzaze twese dushima Imana ko Imana araturinze umwaka wose ni munini wa 2024 noneho tuzanye n'ituro ryo gushikira imfuvyi n'abafakazi yego ni Guérison des âmes mutakura munyakabiga ya mbere yego naho kizobera 15h hari abandi baririmbyi muzaba muri kumwe yego tuba turi kumwe n'imigwi y'abaririmbyi tuza turi kumwe n'abaririmbyi ba Ngoma ba Patrick n'imigwi Adonai Hope Ministry hariho n'izindi surprise tubafitiye yego nduzabwiriza uzabwiriza rero kandi ndababwiye ni Bishop Mathias murakoze tugusezere dusigamwo indirimbo yawe yego hanyuma ndaza kugaruka ndangiza ikiganiro okay murakoze cyane merci yego okay